Kibazo ndagitumbereze ku muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi. Nta minsi nta kwezi kurahera adushikirije agashikiriza n'abarundi bose ko abasirikare bari mu gihugu kibanyi ca Kongo bifashe neza ku rubuga kandi ko tanzu iriko irasha. Yamara tukabona canke tukumva ko uyo mugwi ugwana mu gihugu ca Kongo wandanye dufata uturere tutari duke muri ico gihugu ca Kongo, kandi tukabona umengo wegereza ku mbibe z'igihugu cacu. Mbega uno munsi biruko inteko z'u Burundi mubona zifashe neza kuri urwo ruhande. Mbega uyu munsi wo kwizeza iki abarundi kugira ngo ko babandanye begera ntihave baza kutwononera umutekano twifitiye mu gihugu cacu? Murakoze. Ku kibazo Patiri Jean Noel yabajije kijanye n'ibivugwa mu gihugu ca Republika hari intwaro musangi ya Kongo n'umugwi M23, nagomba menyeshe yuko kuvyo navuze mu kwezi kwa mbere atakirahinduka, ingabo zacu zifashe neza zarungitswe muri ico gihugu, kandi yuko abarundi atabwoba bogira babandanye imirimo yabo, ibisigaye abijejwe barabibona, kandi ntihagire uwundi usubira guha agaciro uwo mugwi, kuko si mu Burundi uriko urakorera. Ntihagire usubira kugira ubwoba, rero abajejwe barabibona, mubandanye ibikorwa vya minsi yose, kandi muri kanuye gusa, kuko umwansi murazi ashobora kutaba uwowe mwibaza akaba uwundi. Rero ntihamusubire gusamara musamazwa n'ibiko birabera muri Kongo.